Turasubiriye kubaha mwiriwe mwese kuri mwebwe n'ubundi muraca mushikira amakuru turaca turabarondera uko buciye nuko bwije kuri na channel yacu. Tubutse ko wowe utarabyonda sabone ni ngombwa ngo urayicyonde, kuri wowe utarabyonda kunzogera ni ngombwa ngo urayicyonde kugira ngo amakuru yose turaca turakugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Reka n'ubundi tuze turabacira ku mayange ku nkuru zigiye ziratandukanye ku mpuzamakungu agiye atandukanye, yaba izivugirwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'izica ziravugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tugiye n'ubundi kubarondera ku makuru agiye atandukanye cyane cyane avugwa ku gihugu cyacu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye aja muri Amerika, ariko ibica bimubaho byo bisa nkaho ari agahomamunwa. Mbese ibyo ngibyo byaciye bimubaho by'ingorane byo ni ibiki, nabyo turaje tubikurondere tano kwa tano. Wowe icyo usabwa ni uguca uradukurikirana. Turaca turagaruka ku makuru n'ubundi igisirikare ca M23 n'igisirikare ca FARDC arico gisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi intambara ikomeje kuba urudaca kuri ico gisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare ca M23. Ibintu n'ubundi biraca bikomeje kugorana kuri ico gisirikare, n'ubundi bikomeje kugorana. Ibyo nabyo turaje tubigukurikirane. Wowe icyo usabwa ni ugubyonda sabone, ugabyonda kunjogera kugira ngo amakuru yose turaca turondera azaze agushikira nta vumbi. Turabashuhuje n'ubundi kuri mwebwe muca mutuye mu ntara zigiye zitandukanye, yaba Ngozi, Gitega, Caruzi ndetse n'izindi ntara zigiye zica zitandukanye, ndetse n'abari mu Bujumbura mu mugwa mukuru wacu w'u Burundi. Reka n'ubundi tuze dutangura kuri aya makuru turaca turubagezaho n'ubundi amakuru yacu. Ubundi wowe icyo uzabwa ni ugukomeza kudukurikirana. Reka n'ubundi dutangure tubabwira ko ngo Perezida wacu w'u Burundi w'igihugu cyacu cy'u Burundi aca agira ingorane nyinshi zigiye zitandukanye, aho yari yitabiriye inama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida wacu w'u Burundi yaciye aja mu nama yo muri Amerika, yaciye ahura n'ingorane nyinshi zituma ubu kakanya arembeye mu bitaro bikuru bya leta muri Amerika, aho bivuga ko ngo yaba yagize akabazo gatoya bikarangira aca yikubita hasi, akaca agira abantu baca bamurandata bamujana kwa muganga byihutirwa. Ese iyi kintu catumye aca yikubita hasi ubundi cyo ni igice? Reka tukikugezeho aka kanya amakuru tano kwa tano. Icyo usabwa ni ugubyonda sabone, ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakurondera azaze agushikira nta vumbi. Amakuru yagiye aracicikana ku mpuzamakungu agiye atandukanye araca yerekana Evariste Ndayishimiye aca yikubita hasi, aho byacekwaga ko ngo impamvu yaciye yikubita hasi ubundi ngo itaramenyekana neza, gusa amakuru asa nkaho aca ari ibihuha, agenda avuga ko ngo yagize akabazo gatoya mu mubiri, aho yarimo avuga ijambo aca rero agira atitira, yarangiza agaca yikubita hasi. Mbese ubundi byaciye biratangira gute? Reka tubarondere uburyo byaciye biratangira kugira ngo ace yikubita hasi. Ubundi wowe icyo usabwa ni ugukomeza gucyonda sabone, ugacyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turagushikira azaze aca kugeraho nta vumbi. Ubundi ibigaragara nuko Evariste Ndayishimiye umukuru wacu w'igihugu aciye yava mu gihugu cyacu cy'u Burundi aca aja muri Amerika. Yarafite ikibazo gikomeye mu mubiri, aho ngo ikibazo cyaciye kiravuka ngo ruko nta maraso menshi yaciye afite mu mubiri. Ubwo rero ubwo yageraga mu gihugu ca Amerika yaciye nyine bamuha ijambo kugira ngo avuge uko yabyumva mu nama yari iciye ibahuza hagati ya Amerika ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Kuri abo baperezida bombi ari we Evariste Ndayishimiye w'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse na Perezida wa Amerika ariwe Donald Trump baciye bagirana ibiganiro. Ubwo rero
Evariste Ndayishimiye mu perezida wacu yaciye afata ijambo. Muri uko gufata ijambo yaciye avuga amagambo makeya aca yikubita hasi, agira ishereri nyine birangira aca yikubita hasi. Muri uko kwikubita hasi rero bashe abamurinda baciye bamugota baramufata baca bamujyana kwa muganga mu bitaro bikuru bya Amerika, aho ngaho ni muri New York. Amakuru yagiye aca aracicikana avuga ko Evariste Ndayishimiye aca afite amaraso makeya, ngo ari nayo mpamvu yaciye agira isereri bigaca yikubita hasi. Ubundi ngo ikintu cyatumye ngo ashobora ngo bamupimye bashobora gusanga ngo afite ngo ameze aca aramera neza mu minsi itari myinshi cyane. Ibingibi bibaye kandi mu gihe aca yikoma avuga ko ngo igihe abasirikare b'igihugu cyacu cy'u Burundi ngo bapfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nico kibazo barimo kwigaho, barimo bareba ukuntu ngo baca batera u Rwanda, ngo kuko u Rwanda ruraca arirwo teza amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese koko u Rwanda nirwo ruraca ruteza amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'icyo gisirikare cya M23 cyangwa igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese nimba ariko bimeze byo bizajya gute? Turaca tubibashikira uko bukeye nuko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugubyonda sabone, ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turagushikira azazaca agushikira nta vumbi. Ubu aka kanya rero amakuru turaca duratohoza arimo araca atubwira ko ngo perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aca aramera neza, arimo kuraca akurikiranwa n'ibitaro bya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero twese duce ku mavi turaciye turasabira perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo turace turareba neza nimba azagaruka mu gihugu cyacu ari muzima. Sibyo gusa kandi turaca turakugezaho n'andi makuru agiye atandukanye cyane ku gisirikare cya M23 cyangwa igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC, aho igisirikare cya FARDC ngo kiraca gisa nkaho gicitse intege ku kuboko igisirikare cya M23, ngo kiraca gifite intwaro nyinshi zigiye zitandukanye ku buryo kurwana n'icyo gisirikare ngo biraca ari intambara ikomeye, ku buryo igisirikare cya M23 ngo kidateze gutsindwa habe namba, ngo kuko ibyo barimo bakora byose birimo biragaragaza ko baca bafite ubushobozi bukomeye. Aya makuru turimo turayarondorera n'umushinga nahe ukomeye muri igisirikare cya M23, aho barimo bavuga ko ngo bashaka n'ubundi guca barafata umugwa mukuru w'undi wa Kongo Kinshasa, ari wo mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese iki gisirikare kiraca kirabigeraho. Igisirikare cya FARDC naco ntago gisinziriye, ngo kirafite intwaro naco ngo kirashaka kurwana kugeza ku ndundu. Mbese iyi ntambara iraca ihoshwa gute? Ibyo nabyo turabibukurikiranira uko bukeye nuko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugubyonda sabone, ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turagushikira azaza kugeraho nta vumbi. Ni sibyo gusa kandi Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe araca atangaza yuko ngo igihugu cy'u Rwanda araca aburaho iminsi mike ngo ace agitera. Ariko amakuru arimo agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga araca ashikira avuga ko ngo igisirikare cy'u Rwanda kiri tayari, ngo kuko hari n'ibisasu bya kirimbuzi kiraca gishira ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo mu rwego rwo kwivuna umwanzi. Ese ibingibi bizarangira gute? Iyi ntambara izahoshwa gute? Ariko ikigaragara nuko ngo demokarasi ya Kongo iraca ifashwa n'igisirikare cy'u Burusiya. Ese aya makuru yo araca atohozwa gute? Turaje tuyabadondorere. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana. Reka tubabwiye ngo n'ubundi mu kanya turaca turabagezaho amakuru agiye arimo gukomeza gucenda acicikana hagati y'umuperezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'igihugu
gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gisirikare ku mugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca FARDC arico gisirikare ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ibyo byose turaca turabikugezaho, ubundi wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugabyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turagushikira azaza gushikira nta vumbi.